Ndi chercheur muri intelligence artificielle kuri Université de Ngozi. Naragize amahirwe mwaka uheze mu banyeshuri 5,000 bagize application kwiga bijanye na intelligence artificielle muri Benin muri formation yigishije muri Afrika. Hanara muri 120 bashoboye gutorwa, akariho nakomeye cyane gose ubumenyi ku bijanye na intelligence artificielle. Nk'iyo imirima yatewe n'ingwara biragorana cyane gose kugira diagnostic kuko nk'ama laboratoire ahari ni make, kandi kindi naco somyagirwa wese ashobora kugira accès kuri ama laboratoire. Niho kwiyumvira gukora application dukoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle hamwe na réseau neurone, kugira aho dushobora gukora application umunyagihugu ashobora gufata ifoto agafata ibabi na telefone yiwe, hama iyo foto ikabanvoye ku maserveur y'iwacu, kashigira diagnostic, kashigira analyse, igashobora guprediza ingwara y'igiterwa, ikakimubwira n'ama recommandation biopesticide cyangwa pesticide à utiliser. Iyo gikomeye nayo ikamubwira kumenya yogira maintenance kugira gume gikomeye. Hama muri no mwanya iyo application yashobora gupima ingwara 37 hamwe na accuracy cyangwa precision ya 93%. Hama iratanga ama recommandation mu Kirundi hamwe no mu zindi ndimi z'inyamahanga. Ubunya turiko turakora kugira ngo tuve muri etape ya prototype dukore application ishobora gupima ingwara nyinshi. Fuko turimvira ko dushobora kugira igakora mu buryo buri offline kugira aho benshi cyane gose ashobora kuyikoresha. Ubunya turaca developer prototype, tukatwasaba ko mudushigikira mufate umugongo kugira ngo dushike kuri resultat dushaka twifuza. Kuko ikindi kintu naco nuko kenshi na kenshi abarimyi bagomba barime nigake bagira étude ya sol hamwe na semence bakarako ari compatibilité. Iyo byose turashobora kubikora dukoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle, kuko ino prototype twagize ni fraction y'ivyo dukeneye gukora ku bijanye n'uburimyi, kuko hari ibintu byinshi cyane rwose umuntu ashobora gukora akoresheje buno buhinga. Jewe nita mwebwe ugwaruka nk'inkoni, twebwe abakera dutegerezwa gukomeza kugira tuyishimikize. Mwebwe ubu sindabita Burundi bwejo, kuko ni mwebwe ncungiye ko nakakubesha. Ko je ndabona iyo uhaye amabanga umuntu afise imyaka 50, 55 n'amabanga uhaye ufise imyaka 40, 35, cyenda maze kubona ubudasi ndavyibonera. Jewe n'uburorero nama mbona atanu guca hirya no hino, wowe nyene uvyibonera. Maranaga karorero jewe Regidezo arampa karorero, n'ubwa mbere nabonye Regidezo ishobora kuvuga ngo ndasohoye miliyari 16 ngiye gukora baraje. Kandi navuga none Regidezo aya mahera turiha y'amazi n'amatara acaja. Mugu kabona uti urya arabona ejo ihiraba muri Kabuseze bari bayihombeje ate yagira igende irya baraje burya ntiyari kubaho. Regidezo cifata engagement ikirazana amahera none yakuye. Nagira ndababwire ngo mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turafise ubutunzi, turafise abantu baciye ubwenge bashobora gukora ibintu bihurumbirwa. Mahobo yanje jewe ndi mu bajene batewe iteka, maze gufata ingendo nyinshi ngiye guserukira uburundi ntashigikiwe n'umuntu n'umwe, haba muri bihugu bihafi haba no muri Katare paeje barabizi. Mu buryo bwanje nkagenda ngiye kwerekana icyo umwana wo mu Burundi yavukiye mu Burundi yakuriye mu Burundi yakoze. Simvuze amahiganwa hano hafi aho mwibaza ngo barateye imbere, namanjani ivyanje gusa nkatanga. Uwahoze arongoye ya debe nababwiye ko nkunda kwirihira kugira nje kugaragaza ivyo nkora. Twahuriye muri ABC mu Buganda tugiye kwerekana ubuhinga, hanyuma cyanyereka ivyo umuntu ari mu Burusiya akeneye isoko nk'ivyo nkora robotique éducative. Kinamusaba ati ni mumputse gusa nawe nace ndamurungikira ivyanje, namusaba ko je ntemerewe kubidandaza iwanyu, ngo bidandaza nkazobahemba. Pour vous dire que uno munsi nimba dukeneye impinduka, turakeneye yuko igisata c'ubumenyi uno munsi nimba turiko turiga, reka dutange natwe ivyo dufise mu bigerageze gatoya. École d'excellence narayikunze ndayumva, sinari mu gihugu mugana narumva ko icyo nshoboye
notanga mes produits gratuitement pour les écoles d'excellence nabo baronke accès babone neza yuko hari umurundi yatanguriye mu byo batari bafise abibashikirije kugira uno munsi bavyintegre ejo nibagenda bazotange mu gihugu bafise natwe baduserukira. Novuga yuko twe twagize marashasi kuko uravye ivyo abarundi bakora imbere y'umuzo w'umukoroni ukaraba n'uno munsi je ndabona ko turi nyuma mugubu turatanguye kuduga kuko nama niyumvira ingene umurundi yiyumviriye kubika inyama nk'umwaka wose ntibore kandi ugasanga iraryoshe kuko yitwa ikindi niyo umuntu umwimye ibisanzwe kugira ngo shaka unyime ngo ni ikindi nuva umwimye ikindi ntihababara yari inyama iryoshe ingene umurundi yiyumviriye ati mu mirima ndakeneye urukero agakero ndakeneye isuka agaca abona ko mu butare ahingura agakuramwo isuka agakuramwo ishoka agakuramwo imbugita akavyiyumvira ivyo byose n'ubwenge buboneka ko abarundi bari bafise ubwenge cyane ni wiyumvira iyo tuba tugeze raba ivyo muriko muravumbura ubunyene none hari imyaka irenga 20 Uburundi ntirutanguye kubwubaka neza mu 2005 raba aho mugeze uyu munsi atari imyaka 30 irahera none mwovuga yuko ntafise ukuri kuvuga yuko mu 2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere mubiravye kuko mwebwe mwatanguye atashishimikizo mufise ari mwebwe nyene camwiyumvira rero rwaruka ruri nyuma yanyu ruzokura baraba ruzova mwiki iyi generation yanyu nico twandayita generation y'umwizero. Nitwa Ahomera Kimana nkaba ndumujene asanzwe ariko akorera mu gisata c'ubushakashatsi mu byo kubaka aya mamashini yo mu bwoko bw'amarobo ariko ashobora gukora mu burimyi agafasha abarimyi bafise amatongo manini manini. Ku by'ukuri natanguye kuyikorera ko ntazi ikintu na kimwe ntazi ngene hobi yubakwa aho yohera naho yohereza kuko cyari igisata gishasha. 2022 nageze gusoma igitabo robo ya mbere ikora robo yikoresha iri autonome nakoresheje washaka nakoze system isimira microprocesseur y'imashini iri programmable ikoresheje logique yiwanje nkayihereza logiciel iri abazi programmation iri totalement en hexadecimal impapuro zine ndayishiramwo irakora na presence ikora ya detecta mamine antipersonnel kandi yarakora. Mu nyuma ndabona ati uko biri kose iki gisata nikizonshikana kure kuko kugira detection y'amamine mu gihugu kirimo amahoro hoho bizofasha iki. Cyandavuga ati reka ahubwo ndabe ngire réorientation ndabe nkore mu gisata c'uburimyi kuko bizofata ku bantu benshi. Ndavuga ati iki gisata uko biri kose ejo kizoba gikenewe washaka cyane gose. Ndavuga ati ntegerezwa kukigumako. Muri ico gihe nakora robo ishobora gufasha mu byo kuvomera cyangwa gupompa imiti. Benshi ngaha ndazi yuko atari rya mbere bambonye. Irashobora kuba commande na telefone ikoresheje wifi narayigiriye na application ishobora gukorana irandungikira makuru yayo y'ingene iri kirakora. Irashobora gukomunika na satellite sans internet ni réseau cellulaire haroka ma coordonnées GPS yayo. Ubu ico ndiko ndagira ngomba kuintegramo intelligence artificielle kuburyo izofasha kubagara gupompa no kuvomera kandi yikoresha ikaca iturungikira ayo masanamu igenda irafata kuburyo ishobora kuvuga iti ahantu igiterwa kiratanguye kugwara ikaraba iti mbega nta tugitwe dukoko twuba turi mu mababi hanyuma ikayarungika. Apana yuko umuntu arima mugabo arindiriye yuko imvura izogwa cyangwa itazogwa
ahubwo ari mazi yuko azimbura ku by'ukuri. ibisata bizana amahera birema richesse icambere nico burimi burya ibisata birema ubutunzi uburimyi nibwo bwa mbere sinzi ko mwe mubibona abantu bariko barubaka utuzu twiza umuntu ariko yubaka akazu keza menya yuko ijya ni dividende abapeiza aho arabitwa Nyarucari uno munsi ni bariko bubaka utuzu twiza umutamakazi ubu ntagifata taxi vero afata taxi moto ni ubuzima buriko buraduga kubera abantu barimbura bagashora igikurikira ni amaminere nagewe cyane kuko umujene niwe wa mbere yataye kwerekana yuko minere zishobora kudutungisha wewe yarashora akavuga ati igihugu cyashoye amabuye nyamujene twahuriye mu Burusiya kugira ndamumenye yagiye muri exposition ngo nazanye ngo amabuye y'amakwatse ngo gahanaje kwerekana ntuzeye stende y'u Burundi ari wayigabiye ari umwe mu Burusiya ko tutajanye muri delegation hasanga umurundi kuri stende y'u Burundi hanyuma havuga nti niwazi Burundi nzoza ukoraba niwagaruka ncasanga bo warashora ubutare ayo mabuye amahera yose agaruka aca muri berbe yose acabaza ati none abandi bayashirahe ko jewe waza nimba nk'ico gisata abantu ntibazi yuko ico igihugu kitagira umwimbo ngo gishore hanze ntikibi igihugu ubutare burya ni yindi secteur de production